rero nimufate yuko Uburundi bumeze nk'umuntu yahora avoma mw'iriba avomesha akato, mugabo agira ashike kuri faze azovoma mw'irobine. Kugira bigende neza ni ikihe rero? Ikintu ca mbere, développement du capital humain niyo source de tout. Tubanze tubimenye yuko umuntu akiremwa Imana ari yamushiriyeho umutahe w'ivyo azotransforma. Nico gituma yamuhaye ubwenge, imuha na force physique, inguvu, kugira ngo aronye ubwenge bwo kumenya ingene azobihingura, yongere kandi akore. Ibintu birahari, no kuvuga umutahe Imana yarawuduhaye uri ngaho, hasigaye umuntu uwo guhingura uwo mutahe. Uwo mutahe rero icambere c'est la conscience. Ibi vyose ariko ndigisha nuko ndiko nigisha abakuze, c'est changement de mentalité. Conscience tubaze tuyigarukane, kuko science sans conscience nekera wine dollar. Il faut la conscience imbere ya vyose. Aha mwarize ibiharuro, mwarize ivy'ubuganga, mwarize za agronomy, mwarize aha hariyo imitwe myinshi. Mugabo mutagira conscience, vous ne pouvez pas. Aha mu mashure duhere kuri conscience. Kubera iki kuva muri 2020 nta yindi ordre hari kujana na education atari kugira réforme du système éducatif, kugira tugire education durable. Jewe ndibuka hari kuri ministre Gaspard ndamubwira nti iga umwana akwiye kuja mu wa kabiri abakwiye kuba afise capacité ingana gute. Umaze kuvuga capacité yiwe ucumenye ivyigwa uzomwigisha mu wa mbere, ucuvuga uti umwana kugira ngo aje mu wa gatatu abafise capacity ingana gute, ucumenya ivyo uzomwigisha mu wa kabiri. Gutyo gushika tugira inzira, kuko Imana ikikurema urafise impano, urayifise. Ubwenge nugukarisha, burya bumenyi bukarisha ubwo bwenge ufise, iyo mpano ufise. Nico gituma umwe yiga ibiharuro, uwundi akaja kwiga medicine, uwundi akaja kwiga kuri ETS technology. Nukuvuga umwe wese ku mpano yiwe utegerezwa kuyibona agitangura kwiga kugira umenye nzomworiyana. None kubera iki gushika uno munsi bakunda yuko uno munsi bagira programme y'uwo munsi, mu mwaka uza bagaca bayihindura bakagira yindi, mu mwaka ukurikira bagaca bayihindura bakagira yindi? Ni kubera iki? Ni kubera iki? Si mwebwe nyene none mubikora. Kubera iki? Reka ndabibabwire ngaha. La commission iraronka amahera iri kwirahindura programme, irahembwa bararonka amahera. Bahejeje bakura ibitabo bishasha, baguze ibitabo bishasha, ikigavu kirabonetse, bagaca bashaka ko mwaka uza bisubira guhinduka, dusubire kuja kwiga indi programme kugira abasubire bampe ibindi bihera. Ntituzopfa tuteye imbere tudafise programme durable. Byarananiranye rero mu bushikiranganje bw'indero. Ndababwije ukuri abakorayo mwarananiwe, ntimufise na zero, kuko ufise zero yaratanguye. Muracari mu kuzimu kandi mwarase, kuko kuva 2020 c'est un ordre. Aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku ma école publique ni bangaha? Kubera iki mwahahunze mugaca muja muri privé? Amashure publique ya conscience niho bashobora kuyigisha neza. Abarimu tukumva ko umwarimu yabaye umuvyeyi kumwe kwa kera, umwana kumva yuko ari imbere y'umuvyeyi yari kwiga. Conscience ntivyuka. Mugabo no munsi umwana aratrisha. Kubera iki? Mu mutwe wiwe ariko arondera urupapuro gusa ruzomushikana ahantu, ntariko arondera ubumenyi. Tuhindure système éducatif. Je ndabibabwiye nitwa dushaka gutera imbere. Nico cyo baravuze nti c'est la base de tout, sinza kuvuga ibindi kuri education. Vraiment kubona umuntu afise master atari capable de composer ipage zitatu ku munsi wose birateye isoni. Erego nabonye nivyo bita ama memoire ingene babikora. Aragenda agafata nk'urundi rutabo agaca zarahindura udufrase gusa. Ahindura sivyo mwe mwigisha muri kaminuza. Araguhindurira ahindura udufrase gusa formule y'uwundi mugabo. Jewe nabijya bintu byo gusangira memoire sindavyemera kwe. Amashoka abiri ku kibonobono.
nawe mbwira mugomba kwicira ikibonobono ugaca ubwira uwundi mugabo ngo ca hirya nce hino ngo twicire ikibonobono vraiment canke nk'igiti c'ipapayi mu kucicira abagabo babiri bagakoranirako n'amashoka. Bijya vyose byo bidusubiza inyuma ugasanga umwe ni umufinansiye uwundi ni umwanditsi. Tubanze tuwumve ko dushaka kwigisha umuntu azovamwo ikintu. Umwana ni yige atavuga ngo nzoja gusaba akazi, yige avuga ngo nzokora iki. Umwana urashobora kumwigisha akamenya neza orientation yiwe, muga conscience ihera he mu muryango. Twitegura hakiri kare, hera hajya muhiri wawe. Erega abana biwacu sinzi ko murabibona baregwa n'abayaya n'ababoye. Nta muntu warumva umwana avuze ururahiro rutagira mvura. Bijya batukana muri ku kazi umuboyi n'umuyaya nivyo umwana bimurera. None mbwira uwo mwana azova mwiki? Niko niga nze nkora iki? Muga wiga ngo nze nsaba akazi urondera urupapuro gusa ugatirisha mu ishure kubera wewe ukeneye aho uzokwicara gusa. Nimugaruke rero kuri abo bana. Mugibe byo kuvuga ishure ryiza nirihe genda mwana hariya azokukosoma amaheru yari ama minervale ataca azopfa avuyemo. None ko yiga ngo azaje gusaba akazi abe wa wundi nababarira. Duhere ngaho kuri conscience mwishure twiga ama programme. Ni muhanurane mwese abantu bakora muri education muri ngaha namwebwe mwese muze murabatera igiciro babwire muti nta soni arega bitukwa mwebwe nuvuga bijya vyamwa vyavuye muri mwebwe. Abari munavuze nti erega umuntu atanga icafise bujya myaka 10 twagize sheke twe tuvuga ukuri ijya myaka 10 twamaze mu magume yaraduteye sheke itagera uko ingana. Ijya none aneskorera ashobora kumara amezi 3 akimuka. Nimumbwire umuntu hari muri 6e muri 93 yavuye mwiki ko yahereje amashure yavuye mwiki. Tuvuze tuti tubarosikle abo barimu tubakarihiza ubwenge hanyuma bagire capacité ntibace bavuga ngo bagire greve. Muravyibuka navuga yuko muri vacances abarimu babunyoye bajya barukovongo yuko boca baforma abarimu batari barukovongo abatabishoboye. Muga kugira umenya abishoboye n'abatabishoboye wategerezwa gutanga ikibazo. Baca bavuga ngo bagire greve. Cyavuga none ni aba conscience imeze uko abo barimu bo kwigisha iki we wenyene yanka kugira ubumenyi kugira yigishe neza. Abo nyene nibo bagaruka bakaja kwigisha abandi. Ivyo vyose ni ibintu two kwiga ruti none tworanforosa les capacités z'abarimu gute? Twoshobora gute gutransforma l'éducation ikavuga tuti tugire revolution yo muri education. Abo muri education mu vyumve niyo devoir yanyu. Eka namwebwe bahandi b'indongozi urashobora gufasha mugenza wakora muri education uti none nkajya mugize uko mukagira uko vyo kwanka. Erega guhanurana navyo ni vyiza. Mugabo twese tugire conscience kuno munsi education zero. Education zero none abifise nibo bazoca kwigisha abana babo mu makungu. Abifise gusa none abo bana bazoca bagaruka kudutwara. Mwumva bafise akaranga ku Burundi bazobize civisme yo mu makungu bazoza batagifise imico yacu kuko urumva abifise bose bacarugika abana ahari education nziza. Kubera iki tutokora education yacu ngaha nziza kandi gakunda twikubita gashi. Aha ndiko mvuga ku vy'amashure uwuzi yuko yize rero agiye kurondera urupapuro ngaha niwe transforme wewe nyene ugire recherche kuko umuntu normal amaze kuronka risasi umuntu yagize recherche akandika aba yugururiwe kugira recherche kuri vyose. Rero amashure vraiment j'insiste beaucoup amashure education dusubire tuyisubize ku murongo amashure amere neza. Namwe ndaba nkari rya shure ryo kuri Stella nkajya ingene rijya shuri rijya ryari kwe kuba kwa rukaburushure runini kia une histoire ni araza abantu ryasoho ingene bangana harija espace iriho mugahaje uzozo usanga hari umuntu yakuye ku parcelle yubaka kuri atene primaire muravyibuka bariko berimanyurira aho kwiyumvira uti tubake urushure
ugashaka guca wiba iyo parcelle kubera mu mutwe ntabona kazoza ya education. Nkaja nshitse kuri Stella Matutina mvuga nti ahantu harabereye ko twokubaka ishure rinini cyane ryiza rizokwigamwo abana bo ngaha mu gisagara dinye y'ishure. Mugahajya usanga nti mu maramari yo mubibonye. Mwitegure rero twishofe, tugire eshofema, twishushe twese ruze rutangure 2025. Icambere tugumye umutekano, hanyuma tugire urunani twese tubone inzira imwe, ntidusubire umwe aboniyo uwundiyo twese tugende tubona hamwe kugira ngo intara zose zize dugire rimwe n'ikijya twita development integral. Iterambere ridakumira, rirama kandi ridakumira. No kuvuga intara zose zizoduga zigatera imbere, kandi gutera imbere atari bimwe byo kuvuga ngo ejo ngo duce dusubira inyuma. Ikintu cyambere gikomeye rero c'est la stabilité, urunani, gukunda igihugu, twese rugaca dusenyera ku mugozi umwe turaba imbere.